abagore bafite ubwoba bwo kutavyara ngo baragira imigigwa ku biti bisasagaye bakavyegera ngo kuvyegerero ngo basa n'ababiganyira kuko bizera ko hari ico vyo bamarira bashobore kuronka uruvyaro. Muri ivyo rero harimwo igiti cyitwa ijondama. Kuri ico giti rero ngo barataka bagatakamba mbere abatari bake ngo bakiyambura n'imitama canke impuzu bambaye bakazicambika ngo bavuga bati jondama mwami w'abagore. Naco rero ngo bakagikuyakuye kuva kera ngo carabumvira kikamanura amashami yacu buke buke ngo bagakerebukira kwa rero amababi yacu. Ayo mababi niyo baheza ngo bagaca bayanikira imbere yo kuyasya maze ako gafu basyeye bagashira mu mfungurwa canke mu ngaburo ya serugo ngo bagarukire nawe abegere maze baronka ikibondo. Urumva rero kuva ico gihe no kubw'ico giti umugabo wese kumbure afise umuti yoba yahawe n'umugore baca bavuga ngo yari Jondama. Kazoza FM, be your own boss.